kwemera umuntu amushaka gusa kubera iyo culpabilité d'abord yangiye amashuri namuhevye ndamuhemukiye umuntu agaca yiba ku rugo bifatiye kuri culpabilité n'ikigongwe utamukunda atari n'Imana gute ntirurama ego acaza kubaka urugo rudahesha icubahiro Imana rumwe Claver yavuga wewe abayaturunye autour d'elle canke de lui ntahesheje icubahiro Imana Claver haco wunganira aba kuri ico kibazo mbajije uvyumva gute wewe uno ufinansa umufiance wawe uwo wibaza ko azoba umufiance wiwawe ntaba ari n'umufiance wiwawe tuvuge nk'uwo ufise agakobwa wabonye ahantu uragakunze utanga ukarihira amashuri cyangwa muri secondaire utanga ukarihira amashuri tuminavare wongereza umuhereza kugira ngo gahejeje gaheza raki wawe ndakirerere ego fala bavyita korera kwirerera murakoze cyane ikibazo kirakomeye gose ariko kandi kirimo ibikomere byinshi ko mwabivuze gitera ibikomere byinshi gitera guhemukirwa rero jewe ntawo nubwira ngo abireke mugabo intumbere ituma bireka abikora niyo numva mego twoteba ko gatoya ntabikore kugira ngo nawe azoca umugore wiwe bikore kubw'urukundo bikore mufasha nkuko urukundo rw'Imana kuko wofasha uwundi wese hanyuma bizokurikira nawe ubizi burya guhemukirwa ari umuntu yavuze ati ibituma umuntu ahemukirwa kimwe mu bituma abantu bahemukirwa no kwishamo ibintu bitari byo uba desikura waje wishizemo icizere uracizera hanyuma ntigenze kwa kundi wacizera ega arashaka kumuhenda umukobwa kwamukunda voilà rero urashobora kuba uri kuritegurira kuzoba desu mu gukora ico gikorwa namugomba kumufasha mufashe nkuko wofasha muhungu mwene wawe kubw'urukundo rw'Imana hanyuma nivyakunda mukabana Imana ishimye bidakunze haba urugwamo cyo wiyakira kuko uzogutse na Imana izembesa tahishikana utanze kuri eglise uraza kubaza mbere yashikanwa imaze kuvyara amayitrangana gute cyahetse Kizera ko umuntu ariko arabikora vraiment ariko arumviye message kandi ntazo have ko aravese kubera Exact. komere Imana mutabare komere ko ni kinini gose ego Claver woshora kutubandaniriza aho warugeze kuderekeye murakoze cyane izi ntambamye muhura nazo reka ndugire aho Pasteur Merveille yaragejeje yavuze ikavuga ku bintu byerekeye navuga nti ama mentalite ivyiyumviro ivyizegwa bituzungurutse bituma rimwe na rimwe tugira na pression munakababwira bati utegeze kugira mariage kandi imyaka niyi hanyuma igeze akariya kanaguma gasona mengo urarengeje mengo hariya amasona ariko aravuga ihande yote tubise natwe tubise hanyuma kubwira bati abandi babikora gutya ubu mariage nziza 15 ugaca usanga nawe nta n'ibihumbi 100 ku kwezi cuvuga uti final mariage yengi Imana yabiteguye ntiyateguye zogira mariage hanyuma ikintu kimbabaza rero ngaho suko ivyo vyiyumviro byose bihari suko isi bivuga kuko isi kubivuga n'ivyayo itegeza kuvuga kudushira muri iyo speculation n'iyo pression nibisanzwe mugabo ikintu kibabaje no mwishingiro ry'Imana biriyo bon je suis désolé kubivuga hariho l'évangéliste ngana passe mugabo habwa Imana ishimwe ko baje ni mu vyumve biragoye birababaje ko mwishengero iyo yariko baravuga bati iyo umuntu kobwa maze gushika muri kaminuza canka hejeje cyamaze bati bega wenyene nta muntu muri kumwe na pastor cyamaze bega nta muntu muri kumwe bene data bakijwe mbega nta muntu muri kumwe ndumundu umuhungu cyamaze mbega nijyare invitation nijyare ko zidasohoka nibiki ubuziki urindiri yiki ubuza umugore ko ngaha bose buzuye ibiki donc kuri ivyo bintu byose nta muntu akubaza ati mbega ndakubaza uriko ubuzima bwawe uriko urahesha Imana cubahiro uriko urikorera umusaraba uriko uriyanka uriko urikorera umusaraba uriko urakurikira Kristo uko bukeye uko bwije uriko urava mu buzima hagaragara Kristo ubuzima bwawe uriko urikimazi gihesha Imana cubahiro ivyo nivyo Imana idusaba ariko abantu ko batugira ibindi none nimba abo hanze batabitubwira no mwishenge ntibitubwire bizogenda gute rero nibaza ko ari ikintu gikomeye gose ni birakenewe ko ahanini mutubwira Kristo kuko mutubwire ko tugira mariage be kidi cyo ntegeza kwigira
mbega imana iyo ishaka ko ntayigira naho iyo bishaka ubuseribateri bwanje bugihesha icubahiro iyo bishaka uzodwika ahantu bizosaba ko mba ndije ngatana umuntu asigize inyuma atamwana ariko aravuza induru mugabo wowe uri pasteur uri mwenda dusenga ugumbarira bya mariage wabwiwe nande twabisomye he hari mu pastor yitwa John Piper ngo utabaye nka utagize nk'uwiwagira nk'umubaye niko umugani si jambo ry'Imana ariko ni umugani w'ikirundi kandi umugani nawo ugana kare wakataringa kandi kabarishana kabagasema ahubwo ni kabarishana kabagasema ivyo ni cyambere ndavyumvise nyene migani abarundi baratwiteguriye baradupangiye ibintu kandi umuntu akavuza ucumengo kandi nivyo nande kavuze n'umutama atarazi Imana nabuke buke asenga kiranga mugabo tukaca ariko twubakira ku buzima bwacu ariko ndavuga karadufasha no kubakirako uri umukristo karagufasha kuraba ibintu n'ibindi mugabo twakira kwijambo ry'Imana twasubakiye n'ama principe y'isi dusanga twayubakiyeko kandi atari ijambo ry'Imana rivuga siko vyategeza kugenda iki gitabo niko kibivuga vyose ego ariko ndavuga rero niko ndavuga nti uku kuntu umengo hagati na hagati hari twebwe ntihari Imana ni ingorane ikomeye umupastor yitwa John Piper benshi baramuzi yanditse ibitabo byinshi kandi ubu nyene aguma yigisha abakristo ibintu bitandukanye yavuze ati urugo ruriho kugira ngo runinahaze cyangwa rugaragaze mu buryo budasanzwe icubahiro c'Imana ubwiza bw'Imana ukuri kw'Imana n'ubunini bw'Imana ati kandi kugira ivyo bikunde nuko abantu bigisha ijambo ry'Imana badatebera cyane kuri mariage badatebera cyane ku rugo ahubwo batebera ku Mana nukuvuga iki baguma bavuga Kristo wa wundi ari hagati ibindi byose bigaca bitora ikibanza ukaja kuvuga ikintu kiri kuri peripherie kiri ku ruhande ntaco kimaze ntaco gihindura tebera kuri Kristo byari bikwiye ko twebwe nk'abajene mutubaza ngene turiko turakizwa ngene turiko turabaho mu buzima bwejejwe ibi bya mariage bikaza mbega kuri mariage Imana ikikubwira iki atakiri kirambwira nta kihari kandi none ijuru n'isi birafatanye no murakoze nkunda kubwira ba Merveille mu ma conference dukoramo nabwiye nti iyo ukunze Imana umuhungu mwiza azotuma umererwa neza akunda umukobwa akunda Imana hajya muri eglise umuhungu akunda Imana nuvuga ngo azotuma ubuzima bwawe bwose bumererwa neza acunze umukobwa pieuse ariko aritegereza muri aba bakobwa bose rero iyo ushitse mu nzu y'Imana reka gusamara uraba abahungu abatipe basoze mu matiya no mu mavewiti ahubwo iconcentre kuri iyo Mana yawe ko umuhungu mwiza reka arondera umukobwa ari concentre ku Mana yiwe même les garçons même les filles c'est la même chose umukobwa mwiza kundi Imana arondera umukobwa kundi Imana nukuvuga ngo nkuko bivuze ngo bose bituna tout de Christ ni wagira Christ numero 1 Imana izokugira numero 1 ikiguha umuhungu numero 1 iguha umukobwa numero 1 azotuma ubuzima bwawe bwose butuma izina ry'Imana rihabwa icubahiro ndamugariye evangeliste ari umweze kumbwira ngo umuntu yatira icari burya ubuzima isi y'imwe irafunguye cyane umuntu ni mwe mu bundi uko umuntu ari mu bice bitatu ni afise imwe akaba afise umushaka ba mu mubiri imwe mu y'umuntu rero nibaza ko iravuga gusumba ivyo wewe woshaka de l'extérieur je trouve que c'est très important kuko ni bijambo ry'Imana yatubwiye ngo mugabo ukunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze shenge none wumva wo ukinjira muri iyo mariage utazi niyo Mana ingene ikunda vyogenda gute tunamambe experimente ugo rukundo rwa Kristo ugo rukundo rwa Kristo ntirurinjira muri wewe nturamenya Kristo ntimuranywana ntarakwishurira nk'Imana personnelle apana y'Imana y'abavyeyi tuzi y'abana baba pastor tuwumva Imana yawe nibaze ko ahanini umuntu aba akwiye kwanza kumenya iyo Mana Kristo akamwishurira kuko ni wotanga icyo udafise uyo mugore ntiwoja kumukunda ngo Kristo yakunze ishenge utazi ngene Kristo akunda ishenge nawe nk'umwigeme ntiwoja ntoja kubaha umugabo utazi ngene ubaha Kristo utazi ngene umuntu yubaha Imana nibaza ko iyo pression zose ntabamye zose umuntu yakwiye kuvyirengagiza akinjira cana ahubwo akinjira mu vy'Imana biri deep
akamenya Kristo akitaho Kristo ubuzima bwe akabufata akavuga ati je ndihebeye Kristo kuko niyo twihebera Kristo arakivuze nza cyane burya Imana yarashingiye na Yesu Kristo ahejeje kubatiza ngo n'umwana wanje nkunda cyane n'umutega amatwi nawe uwo muntu Imana yo kuzanira yo kubwira ati uyu ni umwana wanje nkunda cyane n'umutega amatwi nawe kamubwira la même chose uyu ni umwana wanje nkunda cyane n'umutega amatwi kuko Imana irabazi mwese ndabeze erega icyo kintu vraiment cyamfashije gose yavuze nici Imana izokunguka muri ivyo bintu Imana ntiyinvestisa mu tazokungukira ikintu tungukiye muri zo ni cyinvestisamo rero nimba Imana ifise ubutunzi muri wewe hari ikintu je nama nibaza kiri très important umuntu wese ari n'agaciro imbere y'Imana kandi nta azahirimo hari ndiri bimwe ivuga niwe wandemye kandi ico waremye uragikunda kandi nta kosa ukora Imana yarandemye yaranyizeye il a tellement investi en moi nta numwe yaje kuyerera mu isi fise une destinée glorieuse amen I have a purpose ndafise ikintu Imana yantumye muri nose rero sinumva ingana umuntu yo kwanjandwa kintu c'agaciro Imana yamushizemo ugafata ubuzima bwawe ukabushibura mu maboko y'umuntu intakebwe voilà umuntu atizera utari mu nzu y'Imana adahokonesa ico kintu kiri ndani muri wewe kuko nibaza ko nimba Imana ishira hamwe abantu babiri ni kubw'umugambi wayo ni kugire ngo umwe ngo ijambo batubwira ngo umwe atembye undi avyuruye undi ni kugira ngo dushire hamwe ingufu zacu Imana ntarivuga umwe yo kwica igihumbi agako babiri wo kwica ibihumbi 10 ntiyavuze ngo ni ibihumbi 2 si fois 2 ni fois 10 icyo umuntu umwe wokora uhuye n'umuntu wo ari compatible kuri wewe mwokora byinshi mu bwami bw'Imana mwozana benshi mu bwami bw'Imana nkuko yabivuze ari n'umuntu yo kubona gusa ingene ubayeho akavuga kweri iyi ni Imana rero nibaza ko ndiko ndavugira kuri je nk'umukobwa wa mukobwa uri kuranyumviriza sinumva ingene iyo pression sociale yo kuza ko urondera mugabo afite amafaranga aho urungano rwawe akoragira mariage ni sawa kandi bishimira Imana birashobora kuba ari igihe cyabo nkuko bishobora kuba igihe cyabo we ntavyuzi ntuzije bavuganye n'Imana ahubwo wowe nibaza ko wokumva Imana ikimyira iki muri no saison kuko hariho saison Imana ikubwira ati we nkeneye kunkorera concentre ku bikorwa vyanje hama mariage igeze urabimenya Ega Imana iravugana natwe yakubwira ati waharagaza kugira mariage iguzanye muri iyo saison rero uba à l'écoute yirikira gutwara kuko mariage twabisomye ngaha ni ikintu gihambaye cyane namwe nimwazi ikintu ijambo ry'Imana rigeranya na Kristo n'ishenge rero nibaza ko kirazira turi gufina ku buzima bwacu no ku ma destiny yacu mariage iri beyond biko turibaza purpose yacu yakomeye no gusoma mariage niko nje ndavyumva kuko umugambi Imana ifise ko ndashobora kuwa complice ntari marié kuko na Paulo nesine mbona hana ari marié kandi yabaye intumwa ikomeye ushobora no gukeza umugambi Imana ukawukora utari marié nimba atari Imana igushaka n'ivyo Imana igushaka naho urabimenya kandi urabigenderamo uravyumva rero reka kwandana ku buzima bwawe ku kintu urumva ubutunzi Imana yagutekeyemo yakubushibura ubushibure mu maboko y'umuntu atoshobora kubugirana ku bwa pesi kuko nibaza yuko burya ni ibintu bibiri bijana umugabo akunda umugore akamwuba hagize umwe abikora ni nk'umutwe ucuri ni nk'umuntu wewe wacuritse amaguru ari ku mutwe urumva ntivyo ukunda ifoko ivyo bintu bibiri byose biba bihari ifoko umugabo abakunda umugore nkuko Kristo akunda ishengero umugore amwuba nkuko ishengero ryubaha Kristo niho iyi mariage niho bigira niho bija muri bikadra n'ibyinjambo ry'Imana rivuga ko nico umugambi w'Imana ushaka amen munyemerere no arivuze ibintu bikomeye gose nimba abantu bari kwadukurikirana byo kwinaza ko kumva ibintu bikomeye cyane ariko aravuga bya Kristo n'ishengero nciye niba ikintu uyo muntu yitwa Timothée Kera yavuze ati urugo Imana yarushizeho kugira ngo abantu barugize bafashanye gusa na Kristo kurusha Imana izokubaza ku mpere y'ubuzima bwawe ati wa mugabo wawe exact ni gute usize ari mwiza kurusha igihe wamusanga mwahura ijyambere ubufise iyo ntumbero yuko
ugomba yuko igihe Kristo azosanga umuntu yakaka asa neza kwa kundi ngo Kristo yoza ishengero bakajyogesha amazi n'ijambo bwaze rishirukana imbere yase rimeze neza umwe mu bantu yatumye ico gikorwa ni wewe umugabo wo mugore cyangwa umugore wo mugabo rero eske tuba twimvira woca mbaza ati mbega kuri kuragomba kugira mariage mbega ni gute niye ntumbe niye twotwereka plan ingene uwo muntu uzomuhindura gasa na Kristo kurusha habona unabimbajije ca ntangura kukanwa amaso ivyo none birimwo nico Imana ishaka hari ikindi kintu twari twatangiye kuvuga ca pression y'abantu badukikuje harimo na bene data je mugamwe niyumvira iyo ivyo vy'imyaka ivyo vy'ikibano n'ibindi bitubwira ngo uteze kugira mariage iyo biriko biragwanira muri twebwe hariho nabandi bantu ariko barapfa bataramenya Kristo ngo banamuhakane basi bamwumvise hari imiryango uyisaba bavuga ibihumbi n'ibihumbi amoko atarumva Kristo mugabo jewe pression yanje ni zogira mariage ryari imyaka iranjanye hari abandi ariko barapfa uyu munsi barapfuye pi biraheze kandi ntezo so guhana Kristo mugabo jewe nti imyaka iranjanye mariage ntavyo yabanzu bavyarajyanzu baryajyana niyo pression fisi nce kibazo fisi canibaza est-ce que twarasangiye umugambi na Kristo kweli byukuri ibimuraje ishinga n'ibyo bindaje ishinga ibimubaza n'ibyo bimbabaza ko ikimpanza ari ico nibaza ko ikintu gikomeye gose binavyibutse n'umvumamo rudasanzwe Imana itabara idufashe cyane none Claver wotanga impanuro yerekeye yagute uriko kurabwira aba bantu bakababwira uti none ko je nshaka kugira mariage kandi hari haba ariko barapfa hariho n'abapfuye no munsi none vyukuri ndiko mbabazwa na Kristo ndiko nshira imbere Kristo canke ndiko nshira imbere jewe nyene ubwanje romo niri kwiraje imbere si Kristo ariko araje imbere Claver ndashaka rero ubahe impanuro abajene bagenza aho biyumvira gutyo urakoze cyane imbere yuko ndabaha iyi mpanuro mbanze mbejewe mbanze nce bugufi nemere yuko ibi turiko turavuga ni byatekerezwa kuba mugabo dufise kamere kari muri twebwe katugwanya dufise iyo ntambara jambo ry'Imana bivuga ngo kamere namwe mu biniganira muri twebwe ngo ndukore ivyo dushaka ni urugamba rero rwa misi yose impanuro rero notanga no yo gusubira kuri Kristo ni gutugaruka ku butumwa bwiza Yesu yavuze ngo muri Luka 10 nibaza ko ari Luka 10 gice ca 127 bariko baramubaza bati ibyizo risumba irindi yavuze ngo ukundisha Uhoraho Imana yanyu mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose kandi mukunde babanyi banyu nkuko mwikunda utito n'ibyo bintu bihuriye na mariage dufise mission yo gukunda Imana apana kuyizo ngo Imana ngo n'umusheri ngo ndamuzi ngo turakundana ngo n'umujama no mama teori ahubwo n'umutima wawe wose n'inkomezi zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'ibigumbagumba byawe byose ko bavuze umushahara n'ibigumbagumba birimo inyishu ku kibazo cyose umuntu afise yamara Kristo dukwiye gusubira kuri Kristo umuntu agomba mariage nziza umuntu agomba ko business yiwe igenda neza umuntu ivyo byose ikintu cyose dushaka tugareke kuri Kristo simvuze ngo ni wakunda Kristo uzoshobora nkamera menshi simvuze uzoshobora nk'umugore ideal cyangwa umugabo ari ideal mugabe ikintu uzoronka kunezereza Kristo kandi uzoronka kunezerwa n'Imana mission dufise niyo kunezerwa Imana niyo kuyihesha icubahiro n'ubuzima bwacu bwose amen ikibazo rero dufise nuko iki tutakishaka tugomba ko hagati nagenda kigaruka hagati na hagati tugomba ko abatwebwe mugabe igihe cyose yakiri twebwe zo kwamana ingorane uzoronka urugo mugabo uzogira amagorwa uzorondera urugo uzoronka urugo ushaka umunezero ugenda ubure uzorondera urugo ushaka kubera kugiye bati mu rugo niho haragateka niho haragaciro kawe ushikeyo ingorane niho hava rimwe na rimwe ibintu byo gupfa ibintu bitari byo umugabo akabwira umugore ati washira amazi muri dushe umugore nawe hanzwe n'abana ariko baritegura ngo baje ku ishuri nibiki agaca vyibagira wa mugabo gato ati yamaze yashitseyo je ahantu siho vraiment wona hagashiro mfise yaje rondera agaciro mugabo kandi ariko ariseka akarondera hatariho ni ngorane
acatangwa vya bindi vyose kubera yihenze yakabuze muri Kristo aje kurondera mu siho kari aje kurondera mu mugore nawe nyene akarondera aho nyene basange bose korondera hamwe kandi ikintu kitari ngaho rero isoko canke ahantu ho inyishu yamiva ni muri Kristo Yesu abajene tugaruke kuri Kristo Yesu abakozi b'Imana tugarukane kuri Kristo abigisha bijambo ry'Imana tugarukane kuri Kristo niho byose vyugariye nitwakundisha Imana umutima wacu wose n'ubwenge n'ivyiyumviro n'inkomezi zacu zose ibintu byose bizogenda neza nshobora kuzoronka wa mugore nashaka muganzoro nkeneye nshobora kuzoronka wa mugore akwiranye nawe muganzoro wa undi akwiranye naje ko dukwiranye ni Kristo amuzi neza ajya ndihenda gose zoshobora no kumwihangana nzomwihangana vya bintu byose nibaza ngo ndabibaza cyo bigenda gose neza naho ntazobironka nzobanze ko mfise l'essentiel nzokumva ko mfise Kristo nzokumva ko ndikombe amen hari umuntu yitwa Miles Monroe yavuze ngo Imana igushoboze kubishira mu ngiro cyane gose yavuze ngo umuntu abari prêt kugira mariage canke abari umuntu ari tayari kugira mariage yiteguye igihe atakeneye umuha icubahiro igihe atakeneye umuha agaciro igihe adakeneye umuntu amukunda igihe adakeneye umuntu amu complete kubera iki yabironkeye muri Kristo Yesu aruzuye ari komble ibindi nivyaza ni inyongera byasibiri muganga ntavuga ngo bibuze ngo je sindi umuntu ngo nta gaciro mfise ngo sinkunzwe ibi bintu tutabironkeye muri Kristo nta buzima nta munezero nta ntituzokwigira twuzura kuko ikinogo dufise kiri tellement kinini kubwe nta muntu yocuza nta mugore yocuza nta n'umugabo yocuza nta n'umwana yocuza murakoze cyane très bien avuze neza cyane gose avuze ikintu cambaye ko jewe ndatangaye kubona biza ari umusore kuko jewe ngize mariage nibaje ko ngiye mu ijuru indani ndarirondera ndaribona nshitseyo hanyuma nguma ndarirondera nkabona ntankwiriza nkuko ngoma nukuvuga ngo nashaka nguma impande ntaje gutembera ntaje mu kabare nkamubwira kwikugena mu kabare ndi ngaha igihe twari fiance wagu muri impande yanyu none unyicusiga nkumva nkamwexija ibintu adashoboye kuko naho ari kuza kanguma impande twari gupfa ibindi mugabo umunsi nakijijwe umunsi namenye Yesu sinzopfa navyibagiye Kristo amaze kuza mu mutima wanje nigeze swa kumva ndiko namubwira ngo njana nguririki nyambikiki tugumane numvise mpagijwe ku buryo wa mwanya yahora zagateba nkumva umengo ntangura kumva ko ari umwanya wo kubana n'Imana yanje ku buryo yasiga nsanga kare yaza yisigura yavuye nkaca ndamubwira agasanga ndi busy agasanga ndanezerewe agaca ambwira ati burya nari hajya tekanire kuko ibintu bimeze ati none habaye iki narakijijwe amen narakijijwe niwe muntu wa mbere atanga kubona changement mu buzima bwanje kuko yari yaragowe urazwa muri kura ry'uribwa umuhari imisi yose watefte mubwantaye abana bangoye vyagenze gucyanaguye jewe nukuri ndasenga Imana ngo ihishurira abantu Yesu amen uyo muntu Yesu si n'umuntu n'Imana agukombla ico kintu uvuze ngo umuntu adakeneye cubahiro ntarekame cubahiro kuko ndagifise muri Yesu turi hanga ry'abaherezi n'abami je ne pas besoin kumbwira ngo ndi mwiza nambaye neza ndi umwamikazi ndabizi ndiwe amen donc numva ndatangaye cyane ndatangaye kuko nsanzwe wizura umusore urahiriwe vraiment kuko je nagiye kumenya naramaze guparangana narashaje mu mutwe naramaze kuruhaje ko namenye maze 5 ans muri mariage mugasige nsa n'umukecuru kubera iki nta buzima nari mfise nko nawuge nti ntaravuka je mena yamaze predestined ubuzima bwanje rero ndashima Imana ko yabikubwiye hama nagoma ntange juste impanuro ndashaka gutanga impanuro yego cyane madame nashaka ntange impanuro ku bajene bose ko ratwumviriza Mana yanje turahiriwe twaronsa abantu babavugiye kuko nkunda kuvuga ngo ni vyiza kuvuga abantu kuvugira abantu ariho bari ikintu ca mbere ngoma ndababwire ni jambo ry'Imana riri mu itanguriro igice ca 24 aho Aburahamu atuma gusabira Isaka umugeni mwibuka ko Aburahamu yaronse umwana ashaje cyane ngomba kuvuga kuri pression y'imyaka
Aburahamu yarashaje cyane kandi Imana yaramubwiye ati ni wewe ubuzima bw'isi bwose buhagaze uri hanga ryanje yari gucafata ujya mwana agatangwa kumupanga mariage adiseta ati rero ucurongora n'ingoga kugira ngo tugwire imbere yuko mfa tugwire nagomba kugira yuko Isaka yavyaye mama we yaramaze no gupfa mugabo Aburahamu arihangana arabona imyaka kwigeze Imana yamubwiye ko kwigeze acarungika umukozi wiwe ati ugende mu bwoko bw'iwacu undondere umugore w'umwana wanje si Isaka yagiye kurondera uwo mukozi naramukunze yagenda avuga ngo Imana ya databuje Mana wa databuje uze kumbwira ingene uwo mugore ninamushika ko acagira ibintu nasaba n'ikimenyetso sadike Imana yari yitaye hotel mu bwoko bwayo ko yari yaplanifie n'umugore azojana n'umuhungu wayo nugwa nta pression y'imyaka yabaye puis acha mutuma umugore wo mu bwoko bwabo no kuvuga iki n'ubwoko bw'abana b'Imana muntu uri kurondera kugira mariage reka kurondera mu bwoko bw'abandi reka kuronderera handi kuko dufise ubwami bubiri nga dufise ubwami bw'Imana ubwami bwa shetani ukagenda kurongora mu bwami bwo kwa shetani Merveille karavuga mu kanya gaheze ngo sobukwe shetani akazododora muhira ntuzomwirukana nukuvuga ngo ni wahusha ukaja kurongora abo mu bwoko atarubwi wanyu sadira bafise base bandi se wundi ari we shetani azododora muhira ntuzomwirukana ko azaje kurondera biwe rero nukuvuga ngo mwiyubare muhagarika ama pression y'imyaka kuko nta namwe handitse imyaka mubwiza kugira ko mariage deuxièmement mureke kwihuta kurongora abantu batari mu bwoko bw'iwanyu batari mu bwoko bw'Imana mwihangane hanyuma mukundisha Imana imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose hamwe bisigaye zotwongera nk'inyongezo niko yavuze nta kindi akoze ndashaka kudugira imbere yuko nanga impanuro akakantu evangeliste avuze ngo mugende mu bwoko bw'iwanyu hari akantu ari jambo ry'Imana riri muri kuvayo 34:16 kuvayo 34:16 igitwereki Imana igihe cyose yamyibuza abana bayo kuja mu mahanga hari inyishu yavugire mu bitahure mu bimenye neza hari igituma Imana yamyivyanga yamyishaka ko abakiri n'abadakiri batiyunga abakiri abadasangiye Imana bataja hamwe ahani kuri ku murongo wa 16 havuga ngo donc yari Mose Imana iramubwira ibibujijwe 16 aravuga ngo mugahava musaba abageni babo mukabaha abahungu banyu abakobwa babo bagahava bahurumbira ibigirwamana vyabo mu bumaka bwabo bagakwegera abahungu banyu nabagahinduka ibimaka vyavyo igituma Imana yamye yanka abantu kuba badasangiza badashingiranira n'abantu badasangiye ubwoko kuko ngaha hejuru baravuga ngo je ndi Imana yifuza ndafuha Imana yari yanka ko umunsi umwe bazodetuna amaso yabo bagayasanga bayashize ku bigirwamana vyabo ikintu Imana yamye yanka ishaka kugira ngo abantu basabirane n'abantu donc ubwoko bwayo butwarane hagati yabo kugira ngo Imana ari Imana yabo kugira ntibagira Imana zibiri icyo ni Imana yamye yanka kandi mugiye kubiraba mu nyuma barabirenzeko basanga basabiye mu baferesi mu aha hejuru barabivuga abaheti baza gusaba muri iyo miryango abamori baza gusanga basigasenga Imana zabo nico Imana yaciye aho y'abanyisirayeli mu nyuma ava mwarantaye bike muri Yesaya avuga ngo mwarantaye nari Imana bakunda ariko muranta kubera iki bafashe baja gutwarana n'abandi basenga izindi Imana ico ki très important umenye giti Imana ivyanga kuko none imvira ibintu bibiri bigwa bigongana umuco n'umwizi ntugongana ntibishoboka ikindi nashaka kongera ko n'ikintu Claver yavuze kiri très 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 important know your identity menya ton identité en Christ kuko umaze kumenya uri muri Kristo Yesu niho uba wuzuye ngo tunengeserezwa no kumubamwe wuzuye kuko wuzuye Kristo nta mafaranga namwe hari ku isi yo guhaza naho goba president de la République naho goba utwara isi yose udafise Imana muri wewe
ico cubahiro uguma wumva gikenye naho abantu bose bo none mwibuka namani namani yarafise icubahiro ibwami ariko umugabo umwe gusa Moridekayi hatamuna nyene w'umusiti umuntu w'umufisi yase bari mu rwego rw'atamunamiye basi byo nyene dufate ariko akumva aramuderanjije ni kubera iki ntamana yarafise donc yarahana ibintu bitamubumvye bumbwa n'Imana yawe uko ni wambwa n'Imana yawe ukamenya Imana yawe ukamenya icijambo ry'Imana rikuvugako erega menya ico datanyitako jewe mpagara kuri ico nimba Imana yarampaye agato nimba ngo uri imbonero y'ijisho ryanje ndumva ko je suis tellement précieuse à ses yeux numva ndi w'igiciro singeneye umuntu ambwira ngo ndi myiza nashize ko make up ntayishize sinabikeneye ndabizi ko databona ko ndi myiza nababwiye ko yarandemye kandi nta kosikora yavuga ngo uko nakorenye Psalm 139 ndayikundira avuga ngo kuko warenge mu buryo bw'igitangaza uri umuntu w'igitangaza nubwo ubyo utagiye ngano ngo uvyiyuzuza ukeneye nawe ngo uri mwiza uyu mwiza uvyo na mayirizo ya filme twaravye ya telenovela agomba kugira ko abantu babaga ko bakunda ne twese twaye mu miryango bagira abavyeyi bashaka bavuga ngo turakunda je t'aime ivyo nibibaho ni illusion ni ivyo baravuga ati je t'aime mugabo si umwanya wose ikintu cyose n'umwanya wacu rero ikintu gikomeye cyane umusore wankumiwe utarubaka abanzu n'icuri muri Kristo Yesu waje kumenya icimana d'abord utarakira umwami Yesu anza wakira umwami Yesu ico nico cyambere gitangura kuko urugo bundi nubwo abana b'Imana suga bapagana ubundi urugo rwawe rw'abana b'Imana nkuko wabivuze rwawe ukwiye kurefleta urukundo Kristo yakunze ishengero undi akagaragaza ngene ishengero ryubaha Kristo utari umwana w'Imana rero ntiharaga kugira mariage ushaka ufise imyaka 40 cyangwa 50 sivyi wawe banza wakira umwami Yesu ubanze umenya agaciro ufise muri Kristo Yesu ubanze d'abord wemera amaraso yagucunguye iyo niyo mariage ya mbere yabaye niyo tuzona celebrer éternellement kuko izi mariage zo mwisi zizorangira ariko iyindi tuzoyicelebra no mwijuru tuzobandanya aza gutora umugeni wiwe yadukoye banza wemera ayo maraso yagucunguye wakira umwami Yesu aje kwakira umwami Yesu umenye icimana yaguhamagaye mu buzima ntiwaje kwirera mu isi amen uhejeje kumenya ishimana yaguhamagaye niho uzomenya no guhitamwo muzobana uko uzomenya ati niba nahamagaye ko umukozi w'Imana sinoja kurondera umugabo ari hanze y'Imana y'inzu y'Imana uko niyo tahura uwo mugambi niba nahamagaye ko umu businessman nkeneye umugabo ameze uku kuko ivyo c'est lui qui crée le vouloir et le faire en nous iradushira nk'umugabo selon sa volonté iyo volonté yimaze kuyimenya nishishora no kuguha ivyo ukeneye muri uwo muntu banza rero wakira umwami Yesu wakiri uko acakoretse ku musaraba icya kabiri umenye icimana iko yakubwira umenye umuhamagaro wawe umeze kumenya umwanya wawe wavuze ikintu ki très important narasomye igitabo yavyanditsemo yaravuze ati maizmanro umunsi uzokumva ko udakeneye kugira mariage niho uzobugeze yakivuze uko umunsi wumva ko udakeneye kugira mariage niho hagaze kugira mariage kuri umuntu yuzuye nuri kuri umuntu ukeneye gufuya kuri ufite solitude reka ndondere umuntu encombla iyi solitude ndayivemo ntayizovamo ni mufite solitude ukabitarahera ni Yesu nyine ashobora kumara iyo solitude amen ni mutanezerewe ntibaze ko joteme y'umuntu irute ya Yesu izokunezereza ntibizokunda banza wumve le plus grand je t'aime Yesu akubwira ndagukunda nagukoye amaso y'igiciro kubgawe narahevye Ethiopia na Egiputa iravuga ibintu byinshi yahevye kubgawe yahevye umwana wayikunda cyane w'ikineke itanga amaraso yayo arapfa banza wumve iyo je t'aime ukiyo je t'aime iraguha niyo atoyi kubwira nta beef ihari uruzuye umuntu yuzuye uri komble uranezerewe erega après to ikiruta ibindi n'agakiza n'umunezero w'agakiza tuzoja mu ijuru igihe tuzobisiga nga mbega erega Yesu ashobora no kuza izo mara tutazigize igihe turacibagira we uje kuri press y'abantu Yesu ashobora kuza iyo mara tutayigize kuko ntituzi umunsi neza n'uyu munsi turi muri kino plateau ashobora kuza kudutora ibaze umwanya yawe yose wagumye uganya ngo ushaka kugira mariage ikintu nje numva notekera umuntu ari hose nezererwa igihe urimo uyu munsi utaragira mariage nezererwa iteye ibikorwa vy'Imana boss dur kora cyane iga amashuri yawe shika kure ivyipfuzo ufise bishikeko uyu mwanya unezerererwe urumva unezerererwe umwana wawe unezereze umwami wawe hamwe na mariage nayo yashikana uzuyinezerererwe kuko vyose n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe nama etape uri kuracako ivyo bintu ayo majwi yandava kwa satani nuyazibire ashobora guca mu bantu bakwegereye mwe kava kwa satani rega hari ikintu ki très important urati ko Petero Imana yamumajije ngo abantu bako ndinde acavuga ngo uri umwana w'Imana nzima
Yesu aramubwira ngo nta ivyo bivuze ngo nimwe ngo nta mwana ngo nta muntu nyama n'amaso guhishurira ngo nimwe yabikwishuriye bakiri ngaho nyene Yesu aravuga ivyo gupfa kwiyiwe Petero acavuga ngo ivyo biragahera ntibikabe yamubwiye ngo herera hiyo satani we mu mwanya umwe hamwe avuze ngo bayenspire n'Imana handi avuze ngo satani we yaramwumvise detect ayo majwi iyo ari karava hari abakwegereye ko bavuga amajwi ave kwa satani cyo ndanagize ko nezeko umunezero wuhoraho ukubera inkomezi zawe. Amen. Murakoze cyane rwose ndashimiye Madame Alice Manisha mwakoze cyane kongera kwitaba ubutumire bwacu ndashimiye Pasteur Merveille wakoze kwitaba ubutumire bwacu mani wahezagire ndashimiye cyane Claver Nitonde wakoze cyane kwitaba no kubw'intererano watanze nuko ikiganiro cacu kirarangiye ariko sinorangiza ntibukije abajeno yuko murondere cane nye n'ibintu aho kurondera ibintu kuko nimwaronderanye n'ibintu mukagiranira ubucuti na nye n'ibintu ivyo bintu azobibaha kandi muzoba mu munezero ukomeye naho ubutaha Imana yo mwijuru ibaho mugisha zosubira kuwa kabiri nk'aya mango.